Ndabaramukije inshuti bagenzi mwese mwe kumadukurikira kuri televiziyo Etage. Ndabaye ikaze mu cyumviro cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ku ijambo umunezero w'agakiza. Mu bisanzwe umunezero uri uburyo bubiri. Hari umunezero w'agakiza, hakaba n'umunezero w'isi. Umunezero w'isi uvana n'ibintu. Uvana nuko ufise amafaranga mu mufuko. Umunezero w'isi uvana nuko wafasha agacupa ukaboregwa. Umunezero w'isi uvana nuko ufise itunga, iyo bimeze neza ugasanga umuntu afise umunezero. Uwo ni umunezero w'isi, n'uw'akanya gato. Uvana nuko wanyweye inzoga waborewe n'ibindi bitandukanye, canke wanyweye ibiyayuramutwe. Hari abantu banezerwa muri ubwo buryo kubera banyweye agacupa, batumuye itabi bakumva baranezerewe. Mugabo umunezero w'isi n'uw'akanya gato. Hakaba rero n'umunezero w'agakiza. Uwo nawo uvana nuko wakiriye Yesu mu buzima bwawe akakuzuza umunezero. Rero iyo umaze kugira umunezero w'agakiza ntibiba bisaba yuko ugira amafaranga kugira ngo unezerwe, ntibiba bisaba yuko urinda kunywa inzoga kugira ngo unezerwe. Sinzi ko murahura n'umuntu atana amafaranga afise mu mufuko mugo ugasanga aranezerewe, ugahura n'umuntu ugasanga ariko aratwenga kandi ata mpamvu nimwe yotuma twenga. Abi Filipi 4:4 haravuga ngo mwame munezerwa mu mwami wacu imisi yose. Ndabivuze ubugira kabiri ni munezerwe. Aya majambo Paulo yayanditse ari mu bihe bigoye, yari mwibohero, yari ahantu yugaraniwe, yari mwibohero. Mugabo arandikira ishengera riremesha, araribwira ngo ni munezerwe. Ntiyigeze yitaho uko amerewe, ntiyigeze yitaho ikibanza arimwo, ntiyigeze yitaho umunyororo umuboshi. Mugabo yarandikira ishengera aribwira ngo ni munezerwe. Ndabisubiyemo ugira kabiri ni munezerwe. Byumvikana ko umunezero wa Paulo ntiwavana nuko amerewe neza. Muri iki gihe yaramerewe nabi, mugabo nticamubujije ko aguma anezerewe. Rero mwene data, birashoboka uri umukristo kunezerwa ata mpamvu nimwe hari yotuma unezerwa. Birashoboka ko uri umukristo unezerwa no mu gihe bakubwiye ngo akazi kahagaze. Birashoboka uri umukristo ko unezerwa no mu gihe bakwirukanye ku kazi. Mugabo ibyo wonya bisaba yuko uba ufise Kristo mu buzima bwawe kugira ngo akuzuze umunezero. Rero nanje ndangije ndababwira ngo ni munezerwe, ndasubiyemo kandi ni munezerwe. Birashoboka ko kurankurikira bitameze neza, mu muryango iwanyu hari ingorane, birashoboka ko umerewe nabi mu mubiri, uragwaye canke ufite impamvu nyinshi zotuma utanezerwa. Ariko wibuke yuko umunezero uhoraho arizo nkomezi zacu. Rero ndabifurije kugira umunezero no mu bihe ata mpamvu nimwe yotuma munezerwa. Nezerwa, mwongere munezerwe. Ndabakengurukiye mwese mwadukurikiye, mubandanye mugira ibihe vyiza. Shalom.